reka ntangure ndabaramutse mwese kubona mwemeye mukaba mwashitse ku mwanya naho cyagore ntutangura ku mwanya nkuko byari bitunganijwe. Nongere kandi abashimire kubona mwemeye kwitaba ubutumire bw'uno munsi kubera ko mwari mufise ibindi bikorwa byinshi mwari gukora uno munsi, ariko mwemeye muritaba ubutumire twabarungikiye kugira ngo muze kudufasha kino gikorwa cy'uno munsi cyo gushaka ku mugaragaro imbonesha kure cyangwa televiziyo shasha ikorera ku buhinga bwa ngurukana bumenyi ariyo Chaz TV online. Mugiye kuba mubona ngaha, ariko imbere ko dutangura ibikorwa nyezina kubera ko twese turabantu turagendagenda dutandukanye, reka tubanza gushima Imana, reka rero dusenge hama je dutangura ibikorwa nyezina. Senge. Baba, katika jina lako Yesu, Mungu wa Israeli, tunalibariki jina lako tena kwa hii neema umetujalia tena ya ufungulivu hii ya Chaz TV. Baba, tunakubariki na tunahitaji uwe kiongozi, uwe dereva wa hii kazi. Jehova, acha vyote ambavyo vitakaopitika na maeneo haya tunavikabidhi mikononi mwako. Tunahitaji uwepo na uweza wako maeneo haya. Nguvu zako zitutawale, na ndio maana tunapinga nguvu za shetani, nguvu zote za giza tunaziharibia nafasi katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunaanza na wewe kama Alfa ndani ya hii kazi Jehova. Tunaanza na wewe kama Alfa ndani ya siku ya leo. Baba, ndio maana tunakukabidhi vyote mikononi mwako, ni kwa uweza wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tugira ko n'igikorwa cyatumye no munsi dukorana cyanke icyatumye tubahamagara. Icyatumye no munsi duhamagara abanditsi, abamenyesha makuru ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Igikorwa nyamukuru nico gushaka ku mugaragaro imbonesha kure shasha yitwa Chaz TV igiye kuba itangura ibikorwa byayo uno munsi. Mushobora kwibaza ati mbega Chaz TV ni iki, imeze gute, ije gukora iki? Ivyo mu mwanya ndibaza turaza kugenda tubahereza uko byifashe. Imbere ya byose rero tubanze twerekane abazoba bagize umugwi wa Chaz TV cyangwa televiziyo ya Chaz TV ukuntu bangana ndetse n'ibikorwa bagiye kuzoba bakora. Jewe mubone ko ndavuga ngaha mwese turamenyeranye ni Tuyisenge Connect, besi banze kuri iryo zina, haro nirindi banzi ya 5G abo basanzwe barimenyereye, ariko nkabangiye gukora muri Chaz TV nk'umumenyesha makuru mugenzi wanyu, dukorana mu bibanza bitandukanye ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye cyane cyane cyo kumenyeshikanisha impano abarundi n'Uburundi bifise. Uwa kabiri turafise uwo twita Jean-Luc n'uyu musore murangaha yambaye umupira usa n'umuhondo, abana kukanse ko Chaz TV nawe asanzwe ajeje ibintu vya video ndetse n'ibintu vya design kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Turafise n'uwundi ngaha yitwa Eric, ari batagudushira amaboko y'Imana, nawe nyene asanzwe ajeje ibintu vya design graphic ndetse n'ugira ibintu vya impression. Turafise umwigeme yitwa Chanel, nawe nyene ngaha numenyesha makuru kugira ngo tuzogera dukorana byinshi mugera mu mubona n'ubwo bitandukanye. Turafise n'uwundi hariya umwigeme yitwa Nelly, nawe nyene numenyesha makuru, bose tuzobandanya tugana dukorana. Tukadufise uwo twita Musafiri Youth, muramubona ngaha afise kamera ariko adufasha amasanamu, nawe nyene ngaha abandi bazoba dukorana muri Chaz TV. Rero impamvu nyamukuru yatumye tubakoranya uno munsi ni ukubamenyesha ibikorwa Chaz TV igiye gushira ku mugaragaro. Ati muri ivyo bikorwa hazoba harimo ibikorwa bimeze gute? Icambere, twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi, duharanira iterambere z'impano z'abana Burundi kugira zishike kure ndetse n'igihugu cyacu cy'u Burundi gishike kure. Chaz TV ngije gukora ibintu bihanitse gusumba ivy'abandi bakora, oya,
ariko turi kumwe twese birashoboka. Ikindi ntituzohagarara cyane mu muziki gusumba oya, tuzoba dufise n'ibindi bikorwa tuzokora. Ibindi bikorwa tuzokora ni ivyerekeye amavideo, gukora ibintu by'imiziki, ndetse gugura ibintu by'ama fashion. Tuzoba duko turakora n'ibindi bitandukanye, ibintu vya art, ibintu vya culture, ndetse ntituzoguma ngaho honyene, tuzoshobora no kujabuka gato twinjiye mu bindi bisata bitandukanye, haba mu bisata by'amagara y'abantu, mu bisata by'ibitukikije, uburimyi n'ubworozi, kugira ngo tugende dukora byinshi bitandukanye. Tutibagiye rero gucira imbere impano ugwaruka rw'u Burundi rufise, kugira ngo tuziteze imbere mu buryo butandukanye. Imbere yuko tubandanya n'ibindi, nongere kandi ndabatumire, ndababwira ati dufashanye, dufatane mu nda, kugira ngo kino gikorwa tugiye kwa dutangura uno munsi duterane intege, kugira twara dufashanya mu buryo butandukanye, mu nzira zitandukanye, n'ubu tubandanye dufashanya, guko mu Kirundi barayamaze ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, kandi ngo nta wiga kubumba ahere ku ntango. Turizera ko turi kumwe twese tuzofashanya ibikorwa bigashika kure. Abene Burundi, impano z'u Burundi, impano abarundi bafise, biciye muri twebwe, biciye muri wewe na jewe, biciye muri Charles TV, biciye mu mateleviziyo menshi atandukanye ari imbere yacu, turizera ko bizoshika kure, kandi ibendera ry'igihugu cy'u Burundi rikamenyekana hanze, ndetse n'umwimbu ukabonekana biciye mu bikorwa byacu n'inguvu zacu. Imbere yuko je mbandanya, reka mbampereze mugenzanje Chanel nawe agire icyo ababwiye, hama mu mwanya ndaza sozera n'ikindi. Ndabaramukije mwese. Baza kwa amahoro twese. Ubwa mbere banze ndabashimire ko niteka kuri twebwe kuba mwatwitavye mugitaba kamo kacu kandi mubikunze. Hama nta kinini ngiye kongera ko byavuze. Ubwa mbere na mbere ide cyangwa se iciyumviro cha Charles TV. D'abord Charles murabona ko ari izina nkuko tubimenye no kuyandi mateleviziyo akunzwe kutibagira izina rya nyene kuyizana ugasanga yise iryo zina. Donc Charles TV ni nyene yo yitwa Charles TV, ntaba hafi, ni twebwe tuzomubera hafi, kandi baza yuko turi kumwe twese dushoboye. Twebwe nka televiziyo Charles TV ntabwo tuje gukuraho izindi, ntabwo tuje guhiganwa n'izindi, ariko nizera neza yuko ataname dushobora gushika tutabifashijwe namwe bwe mwatwitavye n'abarundi bagenzi bacu. Ikindi nshobora kuvuga, Charles TV ntabwo izokora mu madomene yose, izokora ko ku buzima bwose, haba ubw'abaririmbyi, haba ubw'abana bakiri bato bakeneye kumenyekanisha ico bazi mu kuririmba, mu gucapa n'izindi mpano. Tuzogerageza kuzerekana babamenye, twongere tunabafashe byiharije, tubafashe tubashigikire kugira ngo bashobore gushika imbere. Murakoze cyane, ibindi ngira ngo turaza kubyumva. Nuko umva ko dushimire cyane ako kuntu ariko abandanya adufasha. Hama rero ibikorwa nyamukuru ngira ngo mwabyumvise zo dufise ni ukumenyekanisha impano z'u Burundi, z'abene Burundi, ndetse n'ibikorwa bitandukanye. Mwabyumvise ibikorwa dufisemo, arimo gukora ama video, harimo ibintu bya entertainment, harimo ibintu bya ibintu bya location y'ivyuma byose ngaha tuzotubifise. Ukeneye ibintu bya decoration byose nta kibazo, ama photoshoot ndetse
n'ikintu cerekeye lifestyle, kumenya mbega ubuzima nakabaye bumeze gute, kumenyekanisha ikintu umuntu asanzwe afise n'ico asanzwe akora, byose bizoba birimo ngaha muri Charles TV. Rero iyi Charles TV nkuko bivuze nyene yo ntaringa mu gihugu cy'u Burundi, asanzwe ari mu gihugu ca Australia, niwe CEO, ariko turizera ko kugiye yatwizeye akavuga ati mwebwe muri ngaha ndabashinze kino gikorwa cya Charles TV, ndizera ko muzobigenza neza mukampagararira nkuko nagiyeyo ndahaba nari guhagarara kugira ngo ndabikore neza. Turizeye ko turi kumwe namwe muri kumwe natwe, byose tuzobishobora. Impano z'u Burundi, abarundi ndetse ibyo abantu byose bakora tukimenyekanisha hanze y'igihugu ndetse no mu Barundi bakabikunda, kugira ngo twandanye twamamaza ibendera ry'u Burundi. Ni harambe umuziki w'u Burundi, ni harambe iterambere mu gwaruka, ni harambe iterambere mu kumenyekanisha amakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ntitokwiyadukiza nk'icyaduka kugira ngo duhave tuza tuvuge ngo turahamagaje abantu tutakwije ivyangombwa, aho amategeko hose asabwa ngo tuze gukora ivyangombwa twaraciye, amasati turi nayo, ivyangombwa turi navyo, ndetse vuba bwango tugiye kuba dushira ku mugaragaro mbere n'ivyangombwa bituranga bivuye mu kigo cyo kumenyekanisha amakuru mu Burundi aricyo Sense. Procedure zaratanguye, dusabye ko badusohorera ibyangombwa byanyu kugira ngo turonke amabaje ya Sense abiturangamo neza. Ivya Sense twarashitse yo turabwira ingere bimeze, turadepoza amadosiye, batubwiye ati genda mwe muratangura nta kibazo, umugabo haro quelque domaine mutazokwinjiramwo mutahabwa ubwo ruhusha rwa Sense rutuma mufata iyo ntumbero. Je cyo bwira ati irinye editoriale yacu kugeza ino saha turacyari muri ligne editoriale ya entertainment, tugafatana ligne editoriale, ntitwinja muri ligne editoriale cyane ya politique kubera ko ntiturahabwa ubwo bwa Sense, ariko nitukiri muri ligne editoriale ya entertainment. Sense bwa ati genda mwe murakora ibyo bindi tuzobyongera ko mu nyuma nimaza nitwaza kuraba ibyo twabasabye bikwiye cyo tubahereza n'ibyo byangombwa byose. Yageje kwishura wavuze yuko amashene donc y'amateleviziyo asanzwe akora babese amaposte atandukanye, nubwo bumvise badondaguye bakenya, nibaza ko ari amaboko menshi kandi umuntu umwe ashobora gukora ama-activité menshi cyarimwe. Igikenewe gusa si iryo zina ryo kuba directeur. Nongera ndakwibutsa yuko ubunyegeri bwinshi butimba, mu Kirundi ngo niko babivuga. Rero turakwizeje cyane gose yuko aha hariho imitwe, hariho amaboko menshi cyane azogera kure, uretse no kwirengagiza ivyo byo directeur. Tubihabwe kwizina mugabo mu bikorwa turifise birakwiye. Murakoze cyane. Reka ngira ko mbandanya kuri mu gihe cyo kibazo cya mugenzi wanje Peniere wo kuri Radio Nderagakuru. Tukwizeze yuko ibikorwa bizokogwa iyo bitandukanye. Mu gihe cya Sense bakivuze ko n'intererano, ndibuka muri New Generation Media narimwo nari cameraman waho, ndazi procedure zavyafashe kugira ngo murabwe n'ubwo ruhusha muri Sense. Twizere ko rero n'izindi televiziyo nakwe tugiye ko tuje hamwe kugira ngo ubwo ruhusha bwo muri Sense tururonke vuba kuko twaratanguye procedure. Ibikorwa navyo kumva ngo si iyo twamubye kari Charles naho ataboneka ngaha, ariko ubujejwe izo programme zitandukanye biki turi kumwe twese tuzoshoba kandi bizoshika kure. Aho ntugire impungenge.